sinzi hariho umwanya nitavye telefone rero no ndari karavuga ariko jewe sinibaza ko ari umuntu ngaye aje gukonfronta abantu no space twakoze jewe nayikoze intumbero ya mbere yari yo kuburira abajene bareke guhendwa. Intumbero ya kabiri yari yo gusaba yuko abantu babandanya basemerera aba bantu bafashwe si habe wenyene nuko ari wenyene avugwa, hariho abandi bari kumwe, harimo umujene w'umunyarwanda arimo, harimo abandi barundi bari kumwe nawe. Oya ntanaguciriyemo uretse bo bashobora kuba n'ivyo bintu atanu ikintu na kimwe bari bazi canke babizi, who knows. Icyo je nabikore no kugira ngo abantu babandanye basemerera aba bantu ntibabice, kuko turabizi abantu iyo bafashwe hariya batakwishe baragusinzikariza ubuzima ukava bitakira umuntu. Niyo ntumbero nayo ivyo bindi vyabari ivyo abo baziri ku nama abo basenyamizi uri kuravuga have all their right gukora ivyo bakora, kuvuga ivyo bavuga, ariko jewe muri bafukure sinzokwigera ndabihakana. Narasohoye umuntu witwa ziri ku nama, naramubwiye nimba yumva yarababaye n'ivyo nakoze aragenda nyitwarire, nzogenda imbere y'ubutungane ndabyitabe. Hanyuma narabwiye umuntu wese mureke guhendwa, kuko hano hari abantu bakoreshwa n'iperereza bakaza bavuga mw'izina ry'umuntu, bakavuga mw'izina ry'umuntu. Izo confrontation rero kuravuga sawa nagomba kugenda urazana polemique abo ndakwishuka shitanga washaka kujaye nimba atari aho wari ushaka kugenda wivugiye iki, reka ndakwishure ndaguha umurongo ugenderako. Na confrontation ko Jesse ngene ntawe ngene ko dukonfrontana nawe ntidunategerejwe gusangira ivyiyumviro canke guhuza ivyiyumviro, ariko dutegerejwe kubahana. Ikindi jewe nkubwiye nti aho nagejeje gutoza kwiwanje nkakuzanira amakuru nkaguha fact nkazikwereka, uvyemera utavyemera shauri yako, mugani wuraho. Uvyumva utavyumva ivyo birakuraba, kuko jewe sinzize mu bwonko bwiwawe bwo kuza kugutegeka ngo emera ibi canke niwemera ibi. Hari n'abandi hano nabonye ngo none ngo dukurikire nde ngo nta muntu je nasavye kwa nkwirikira. Sindiko nditoza muri politike, yewe nta n'umugambwe ndimwo, nta n'umuharugwana uri, nta n'ikintu na kimwe ndimwo. Ndi umurundi ari concerné n'ibibera mu Burundi, nifuza kubona Burundi buhinduka. Et je suis convaincu yuko ijwi ry'iwanje ushobora kurikoresha rigahindura ibintu. Nico cyonyene. Ibindi singusavye ngo unyizere, sinzoza kwitoza ngo ntore, nta sengero ngira shinge ngo ndagusabe ngo mbere umuyoboke. Eka unyizera utanyizera ivyo nibikuraba. Jewe ndaza hano nkatanga amakuru nkuko ndayarose, ayo natoje nkayavuga, ivyo ntatoje navyo ndavuga nti nabikuyaha. Ibintu vyaziri ku nama naratekinze all the accountabilities zose zijana navyo. Abandi byo bavuga amafoto yaje n'ibindi by'abandi, jewe nta foto y'umuntu numwe nasohoye usibye ifoto yaziri ku nama, kandi nasohoye yitwa Nkunzimana Felicite, aba muri Canada, ibirenzaho n'ubusutwa. Agirane n'umuntu ari hafi cyane ya CNDD-FDD. Ibindi byose azobivuga azogire ntariko n'umuntu ari hafi cyane na CNDD-FDD. Kimenyimenyi basaza wiyo bakorana na CNDD-FDD. Nabasaza we n'abagendanyi witwa Reverien Ndikuriyo atwara CNDD-FDD. Ibyo ndabivuze, niba atari byo arazana icemeza ko ibyo navuze atari byo. Ibyo navuze nzikari byo. Sijeje nyene nabivuze, n'abamuzi baraje barabivuga. Izo zindi confrontation uriko urashaka kuzana I don't know. Ibyo ibindi byo bavuga. Abarundi baraciye ubwenge, nimwe ashaka gutwagwa abantu bakaza bakabakuraho muri bakabashorera bakabatwara nk'intama zigiye ku macuniro mukavyemera. Icyo si kibazo ciwanje. Umugani wa wa mwongera ati ahanje nahejeje hasigaye aho iki inka canke intama ntumbaze. Once again space zakozwe, abarundi mugende mura connecting ibintu mu cyubwenge. Umuntu yitwa Raisa ari uri jya yitwa Nyambo yarivugiye neza ngo duguruye twamugira, twamenye amakuru ya Red Tabara. Ivyo Red Tabara yakoze ngo abantu yishe tuyakuye ku muntu yitwa Rabin. Kuvuga ngo nabo amatohoza bakoze nkuko bahora baza mu masese bakabivuga, babikuye kwa Rabin.
ahasigaye naho kumenya ibyo Rabine yavuga ko ari ukuri kuko bose numvise ko babaye muri MSD. Murumva ikintu kiguma kintangaza, abantu bose tuguma twumva bafise ibintu bavuga muri ibi bintu, izi polemique za Red Tabara, za MSD, za Sinduhije, bose gumusanga bafise amamuko kahise muri uyo mugambwe wa MSD, abandi bafise amamuko nakahise muri ivyo vya Red Tabara nyene. Jewe rero umuntu yahoze mu kintu ariko arambwira ikintu swat, ndibaza kintu ariko arakivuga kubera ko atakikirimwo, mbega yakivuyemo kubera iki? Yavuyemo kubera ko yagiye agasanga ivyo yari yizeye sivyo, yagiyemwo mbere akijamo ntiyari yabanje kuvyiyumvira, yapfuye kwinjiramo uko nyene, yavuyemo kubera ni nka kwa kundi umuntu ushaka kumuha akazi ukamwirukana agaca agenda aravuga uriya mu boss n'umugome n'umuki. So niyo mpamvu jewe ndababwira ngo abarundi mugira amaso n'amatwi manini, mwumvirize kandi mwumvirize mu madetail y'ibintu abantu bavuga. Umaze umwaka n'imyaka hano uzutubwira ibintu vya Red Tabara, tuzi ngo ni ibintu wowe wagiye gutohoza ugaca mu nyuma uwo muntu arafashwe ugashoza kutubwira ko ivyo bavuga byose bari babikuye kuri uyu muntu. Umaze iminsi imyaka n'imyaka muvuga yuko mutazinanye, mu nyuma ati twe muri abati babandi turi kumwe muri groupe muri bika ibintu twari twabivuze. So messieurs, time will tell, igira neza na confrontation ihari kuko hano space je nakoze I didn't even mention ayo mazina uyazanye. Rero reka tubandanye na topic, nibaza ko ndakwishura. Rero ngira nuko nabo bakuvuzemwo Wilson, peut-être que kuko barakuvuzemwo bendamwe na Rhino, sinzi kuvyibukana umanga naho wari uri ufite topic nyine erika gusa nyinyi ngaba ariko bavuga kuri ubu nyene. Nibaza rero ko abantu bibaje yuko je nawe kubishura canke iki mugabo nibo bako byo ndavuga nuko jewe nari ntanguye narinje kuvuga bisanzwe, hanyuma nabo baca ngo mwana baye Wilson ngo nabande ngo Wilson yavuze ngo yuko ngo tuvuga ngo batukana ngo tukaja gukumviriza ngo turabandi igihumbi twumviriza ibintu bidashobotse. Hanyuma ngo baca bavuga amazina y'abantu, bavugamwo wewe, bavugamwo bavuga abandi. Ndababwira nti mbwa kuri ivyo byose ni kuri de kote ahora numva bose batukana. Rero ihangane time with niwe yarafite ijambo, ariko reka ndakubwire kano kantu sivyo. Wilson ni ikintu gitoyi cyane imbere ya Margarita barankize. Wilson ni ikintu gitoyi cyane, urumva Wilson wantahuye nabi ariko ntugushiriye. ihangane gato mu kiregisi nukuri sukwigira muto, ariko ndavye ibikorwa by'aba bantu n'abantu nemera. Margarita barankize, Pacifique ni nahazwe, bariya n'abantu jewe nubahira ibikorwa byabo. Rero kuba bariya bashobora kubafata bakavuga ko bakorana n'abasenidede ari intera hamwe ari abicanya arabaki, jewe nanje bagaca bavuga ibyo kuri jewe c'est un honneur. Babavyuke mu gitondo bavuga ati wirisuri intera hamwe uri iki whatever they want, nta kintu kimwe bimbindura ntaco bingira, kuko ivyo bavuze babivugira mu mashuka baryamyemo, babivugira mu ntebe bicayemo, ntibica bihinduka ngo bikugire wewe icyo bakuvuzeko. So ugiye hari umwanya wo kwishura, na Bibiliya avuga ati ikintu cyose kigira umwanya wacu. Hari umwanya wo kwishurana n'abantu, hari n'umwanya wo kuvuga ati yo muvuge jewe I keep moving. Uno mwanya nukuri reka turabe ibijya imbere. Abajene benshi bariko baragwa mu mutego, abandi turi hano turiko turishurana n'abantu, none imbwa zose zikomoka iyo cigenda ratora amaterana nazo, rega nuzoshika yuja. Abarundi nitwaguma muri ibi byo kuguma twiterana amajambo tuzohava dushika iyo tuja gute? So umwanya waraheze wo kwishurana amajambo, ariko arasigaye ama episode angahe muri bafukure, kandi umuntu ngiye gufukura ni umuntu iri baratera indura avuga yuko ari umututsi afite nyina w'umutukazi. Kuba umutukazi si bibi, imundera amabuye, kuba umutukazi si bibi, ariko kuza ukirigura uvuga yuko abantu ari abakaravani, wirigura avuga ko banuka, warose ibere ry'uwo muntu uri kuravuga, it's so sad. Kandi nibiba ngombwa nzomuzanira mushiki waze hana bivuge. Jewe nuko bimeze mu buzima, twirinda abantu baza bakora ibintu nk'ibi, kuko ntushobora kumbwira umuntu avyuka kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu
kuwa kane ariko arigisha amacakubiri wamubwira ngo n'amacakubiri kurigisha agaca kubwira ngo ndiko ndagwanira ngo ndiko ndagwanya ngo genocide yakorewe abatutsi nuko uko bayirwanya anyway igira neza fata ijambo ryawe urakoze bon jewe ushobora kuba wantahuye nabi nariko ndakubwira juste ko nakurikiranye icyo kiganiro cyabo bariko baravuga mwebwe yuko bumvise ko banabishyize mu majambo atari meza yuko hariyo umuntu yaje kwintervena mu nyuma yitwa Pacifique avuga ati ujya amugiye kuraba hariyo ukuntu ibi bintu byagiye guhurirana na bya bintu Pacifique bundi yaheruka kuvuga by'ukuntu senere ikorana nande ati ahubwo muraraba neza ibi bintu ukuntu bikurikiranye ko hatari ikintu kinyegeje inyuma ibintu nyene ubona yuko ari ibintu bagenda kuvanga ubuntu ndiko mvuga kuri uyu murabe kuko ikiganiro cyari gihagaze kuri habe bashaka kwerekana yuko mwebwe hari ukuntu mugenda kuri kote yo kwerekana yuko habe n'ubundi naho yofatwa n'ubundi naho bizogenda gute ko hariho kote ishobora kuba itari nziza jewe nje ngaha gatonyi nko untije akakanya gatonyi nk'umunota umwe nk'utanga impanuro ko jewe ndabyumva gatonyi jewe habe nawe nzi ndamuzi ndamubona amaparti matonyi umuntu yabiciye kuri space nyene ukabona akantu kabaye gute habe hariyo ukuntu yavuga ibintu gutya na gutya ariko nta muntu yomucira urubanza mu yandi majambo ntawuzi mbega ibi bintu yavuga nivyo canke ibyo yaba yatumwe hama by the way ntagiye kure le type Alexis ubu turiko turavugana jewe ndabizi neza ko ari Bujumbura hariyo umuntu nasanze ari mugenzi wiwe kuri Fibi uwo muntu jewe ndamuzi ndamuvugisha ntangaye cyane ndamubarira uwo muntu wewe Alexis uramuzi arambarira ati jewe so dimanche passé naramubonye kuri Eglise Pentecote arengaye genre hajya ku ntango akona contre parenthèse mugabo uko n'ukuri koko ko ari hajya Bujumbura wewe mu yandi majambo yitegereje hanyuma kuri ibi bintu jewe nari nashatse kuvuga kuri ibyo bintu by'abaziri mu nama n'ibi bintu ijya parti yabo nuko kuntu kwanyu nukuraba ukuntu mujongera gatonye twebwe twitwa ko turi hagati turiko turabakurikira muriko muradufasha kuduha amakuru ntako tuba perdi kuko ubu turamaze kuba nyine ukuntu turi nk'abantu bari kuri balance urumva gushikira isaha c'est comme si nka mwebwe babata ko yuko habe muriko muravuga yuko hari ikintu cya senere arimwo bo bakavuga bati ahubwo raba bariko baramutanga iki so murabo ukuntu mujua uko kuntu mukareka kubijamo cyane mu gihe mudafise ikintu kiri konka mutabisiri n'ibintu muriko muravuga kuko ujya mu habe ashobora kuba ariko arajua Descartes cyane naho agashobora kuba yaguye mu bindi bintu twese umwene turi ngaha tutazi cyane agashobora no kuba yatwawe nawe nyene yameze nk'umuntu anyurwe ugasanga hari ikindi kintu kinyegeje inyuma rero ibyo basawa vraiment mubihaye umwanya akareka kuba muri ikintu cyo kumera nk'umuntu abampe kuba panshe ku ruhande rubunye kuko dusubiye no ku ruhande gatonyi kwa rabe umuryango wiwe abagenzi biwe muri aka kanya abantu batorohewe nashaka gushyiramo ako kantu gatonyi yuko harimo ibintu by'ibinyegezo cyane kuko jewe bishatse kuvuga nk'icyo ko cyantangaje rwose kumva nk'uyu mu Alexis je nari nzi ngo arafunzwe ngo ari kumwe nabo barabe n'ibiki kumva ko ariko aratembera hagiye Bujumbura ibiki byarantangaje cyane nicyo nari nshatse gucishamo gatonyi hanyuma izo byari bimeze nk'ibigutsitaza gatonyi jewe baziri ku nama ndabakurikirana uko unye mwebwe ndabakurikirana kuko jewe mbonye space yabo singeka kubumviriza ibyo bavuga uretse kameme ko ibintu umuntu wese ufise ubwenge urumva abantu bariko baraganira n'ibiki nuko tugira amahoro murakoze ko mijambo
urakoze cyane igira neza Fabrice reka twumvirize za audio n'ukuri anyway fata iminota ibiri hama twumvirize za audio mu nyuma duse n'abaheze sasa murakoze hanyuma je kintu cambe nagoma nunganire ko je nashaka kuvuga igihe tuba twatanze topic ngaha umuntu bakwiye gukoresha kuri topic akinda kuzana ibindi bintu biri hirya ko bisha bizana gutakaza umwanya hanyuma hari kibazo nibagiye kwikubaza ko umuntu yitwa Munezero yavuze ko n'amazina ya Rabine atariyo yoturonkera umwidondoro nyakuri ndasavye ave ngaha twemereye umunsi yotuzanira ko umwidondoro nyakuri bwa tuve no mu rujijo byo dufasha cyane nivyo tugira amahoro urakoze cyane hajya yitwa Munezero nari nzi ngo yitwa hajya ndagira ni mahina wasanga umuza amazina yiye nabonye nawe kwicanye neza yari Munezero yatubwiye ko n'imyidondoro atariyo kuko iyo umuntu afise umwidondoro atariyo yodufasha neza kuko bisha dufasha kwa mu rujijo nivyo nabivuze za je nazi Regis yabivuze nari nzi Regis ni witwa Munezero oya ahubwo navuze yuko izina bambariye sinifashe neza nyambari Munezero nyambari keza ibintu bya Munezero bya mugabo none Regis wabivuze ufise amakuru wizeye canke nawe ni speculation zaba erega gisara umuntu ashobora kukwandikira inbox nawe ariko arakubesha ivyo ariko arakubwira atari ibyo uri sur your source ko ushobora kuyizera ni sûr kuko iyo ntuze iyo source sinovuga wayimpaye ninde mugabo ndinze kuza kubivuga uko nuko ntashobora kuza kuvuga ikintu ntazi nari kubabwira ndagisomye ahantu cyane umuntu yantelefone inbox no jewe n'umuntu twavuganye twahora dutelefona bisanzwe hanyuma ndamarana imbeye nk'uyu muntu mwumvise yaje ati uyu muntu turabana muhira umubanyi wanje ati kwanga kenshi yahora azana kurara iwacu ati ahubwo najya amazina yiyo siyo ati twe tumuzi mwambari Munezero wambara yuko se wiwe ari pasteur abo bavukana bose bahunze asigaye abakobwa gusa yuko n'umugore wiwe wowe yatanguye guhunga akagenda hanyuma umugore we mu Burundi umugore we agatana nyine akagenda n'abana bakaje mu Rwanda wewe yavuye iyo yahungiye aza gusanga famiye yo mu Rwanda ejo nzobito amazina yiwe ngwe n'umwarimu yigisha byose ndabazanira ejo ariko inkuru z'uyu muntu ni nyinshi hari n'undi kandi nibaza ko ushobora kuba bizi nawe nyine yavuze yuko n'imbere yuko aza mu Rwanda muri Mozambique yari yarafunzwe rero urumva harimwo ibintu vya Kesa Swahabe oya ariko uyu Alex we urumva nibindi bindi we byiwe n'akasa mutwe jari kufashira bizi ko yeah oh Wilson we jewe nari ndafite mvuga kuri Rabine Rabine nanjye ndamuzi tureke kwiba turaja hirya no hino ivyo ariko aravuga ngo yitwa Munezero n'ibiki ariko arabesha cyane Rabine ndamuzi ari professeur kuri seminari Gatare mariko mwanyumva yari na epeswa yitwa niyo kuri Dieudonne batazira kaneza urumva urumva n'iryo zina rero ni kaneza kuvuga ngo ni Munezero n'ibiki kaneza n'izina ry'itazirano ryo muhira Rabine n'izina ry'itazirano ryo kuri Chakenge TV biko ranyumva neza ndabitomore kandi wowe ushimwe ko uvuga ibintu bitazi Rabine nta mwana afise kuva 2008 ari mariye nta mwana arigera aronka rero havuga ngo afise abana umugore wiwe ngo ari mu Rwanda umugore wagiye mu Rwanda ava muri Mozambique ndakubwira amakuru yose ije ko ndayazi rero ibintu byo kuravuga ca hirya no hino sefo birashoboka rero ivyo rero tubigarukize ngaho ayo makuru atari iyo nivyo neko ndababwira nti muze tugire topic ikintu tubivuga ko kiri apana kuza murazana ibinyoma nyuma hirya no hino imwe shasha kuzana inkuru ya ronse hanyuma mu maka noneho bizumenyekana tujye ntitwobipfa d'accord nibaza ko ufise umwanya wabandanya rero Wilson oui urumva nibaza ko
GC yari yagendeye kuri ibyo urumva ariko still iryo zina ryari rihari urumva bamutazira kaneza yari yasezeye aba bakorana yabo wa Isaro TV ajya n'Isaro na Gasaro hamwe na n'uyu David bakorana yarabasezeye ukwezi ava ababwira yuko azosubira muri Mozambique mu vyo yari asanzwe akora entreta uyu yari karavuga ibi 4 days ago yari karavuga ko umuntu ameze neza ari mu turimo twiwe agiye mu turimo ariko mu minsi izazogaruka nawe yagaruka avuga ngo umuntu nameze neza ngo ari mu minwe itari yiwiwe so rero babandi bamye bavuga umuntu ushobora kwibaza ati yakorana n'iperereza nimumutera amabuye uvuga ati yafashwe n'iperereza nawe nimumutera amabuye kuko byose birashoboka anyway Ray and then Democrat duhave tusa n'abaja kuri ntuza yanyu mu gice cya nyuma. Oui, Wilson, merci. Kumva ibintu bya Rabine reka tumusabire ku Mana d'abord yuko ataco yoba nk'uko mwamye murabivuga. Je sinje kuvuga ngo ngakorera iperereza canke nakorera iperereza. Je ndabiraba muri angle yindi. Kubera wumvise Rabine urumva yuko na Mashara yaje kubivuga ngaho yuko ari umuntu yitonda cyane yaramaze gusimbuka byinshi. Ivyo byo mu Kirundo nk'uko abandi bayikwesheninga nanje ndabikwesheninga. Ariko rero yatwawe nuko akunda igihugu ciwe. Nico kintu ca mbere. Ico kintu ca mbere yarashatse guhabuza igihugu ciwe kubera uko ndavyumva. Namba wewe yadesize guca mu nzira izacamwo zose kugira ashobore gutangura ivyo atangura. I'm saluting you, my brother. Waragerageje byapfuye nta kundi, but you are brave than anybody. Uno muzi ko bimufanye canke byapfuye turashaka kuza tukamukritika ivyo dushaka vyose. Iyo vyakunda twari kumwita intwari. None Garay uriko ni supposition canke ni ni supposition kubera ingene ibintu vyose ubisomye neza niyo nzira yonyene yo mutuma agenda mu Burundi. Ni supposition nuko umuntu wese ari ngaha turiko turasipoza kubera nta numwe afise satellite vision ariko arerekana. You're my guest, it's nico kimwe nka guest yawe. Ariko ico tutomukurako Rabine nuko yakunda igihugu ciwe kubera iki ingene yakivuga. Yakorera iperereza birashoboka nk'uko bidashoboka. Ntayo yakorera aho vraiment nta muntu n'umwe nza gutera ibuye. But ico rero nashaka kuvuga nkashaka gukebura nejo ubundi n'uwundi ashaka gufata iyo nzira yicunge arabe neza kubera aba enemy ni benshi. Nkabwira abasende David ati muzofunga abantu ariko ntimuzobaheza hazovamwo umwe abacika kandi azobashishura. Tugira amahoro. urakoze. Hari commentaire y'umuntu yitwa Gashikanye nashaka gusoma which is very important. Abantu barahendwa mu buryo bwinshi ngo nuze tugushire muri guverinoma shasha bagaca biruka, abandi ngo espionne aba diaspora ngo tuzoguha position ugacuza marimari bagacakira, abandi ngo canke wewe ntaco bokugira nta ukubuzi gahendwa kagenda, ngo nuze nakuvugiye kwa kanaka ntaco bakugira ibyawe byaribagiwe,
aho gacomoka bagafata, canke agomba gusaba visa akaba yifuza passport shasha, visa égale vie ou la mort, kugurisha itongo akagomba gusinya canke guhamba inshuti ukunda, all embauches. Nanje ndemeranya nawe, hari abantu benshi abajene benshi bafashwe bababwira ngo wawe ibyo muri 2015 byaribagiwe, nta na kimwe. Perezida ni mushasha yavuze yuko mu gihe utari muri politike you good you fine, akagenda agasanga bamutegereye ku mupaka, uwo bakaba baramujanye n'ibindi n'ibi byose avuze ndemeranya nawe. Democrate karibu amahoro cyane Wilson. amahoro. Murakoze kuntiza akanya ndetse n'ibiganiro mwateguye mwakoze. Jewe nagira ngira ikintu gitoya nshikirije kuri rifatwa rya Rabin na nibaza imisi bimuvugwako ku biganiro yahora akora aciye kuri chaîne yitwa Chakenge TV, aho bigaragara ko no munsi ariko aravuga ko amajambo menshi, imbuga nyinshi zimwandikako, amaspace menshi, amatwitter menshi arandika kuri Rabin, ariko ico gihe yakora ibiganiro ataragwa muri uwo mutego yaguyemo cyangwa atarafatwa ntabwo yavugwa cyane. Urabona ko hariho n'abantu bagerageza kwitiranya amazina yiwe, ukuntu yo batisivyo abandi batisivyo, abantu bose bagenda baronka ama information atandukanye kuri we. Nivyo Rabin yamenyekanye kuri iyo chaîne ya Chakenge TV, ni nawe yayitanguje, ariko ntiyatanguye yituko. Je ndibuka ko nabikurikirana n'ibiganiro byo yaratanguye gukorera ko byose narabikurikirana, ko yatanguye yita Info du Monde Z, umenga niko yatanguye yitwa iyo chaîne. Yarakoze nk'ibiganiro bishaka kuri 6 gutyo, ikitwa iryo zina mu nyuma irahinduka iritwa Chakenge TV. Kandi hariho n'uwundi mu YouTuber bakorana, ntabwo yari Rabin wenyine, ndibuka ko bakora ari babiri. Mu nyuma rero barakora ibiganiro, wumvise nk'amakuru Rabin yatangwa, arumva ko ari umuntu afise amakuru adasanzwe, aba yabera mu Burundi, aba yabera muri Kongo. Yaravuze cyane no ku bintu bijanye na Rede Tabara ya kera. Rede Tabara bavuga yuko yishwemo abajene batari bake, yaragenda arasigura byinshi bitari bike, kumva yuko ariko arasigura amakuru yomenga arafite, bigaragara ko afite ivyemezo. Kuko nk'izi ntambara zo muri Kongo cyane yashobora kuvuga ati ariko arategurwa amabatayo kana akagomba kujoka muri Kongo, kandi ugiye kubitoza neza wasanga arayo nyine ntacyo wasanga yaba yihenzemo. Bibi n'ibindi bintu usanga bibera muri politike y'u Burundi, yagerageza gusigura, yagerageza kwerekana ibikorwa n'ubutegetsi, barabona ko ari ibintu bifise byumvikana. Rero hageze hafatwa muri ubu buryo, niho abantu benshi bashobora kwibaza bati kuba Rabin yemeye gukora kugataka ku Rwanda akajabuka agafatirwa mu Burundi, abantu benshi byo bagoye gutahura. Ariko ndibuka iganiro Pacifique yaheruka gukora cyo kuri X, ariko arasigurira abantu ukuntu bashobora gufatwa n'iperereza, cyangwa kumva umuntu ariko aravuga bakibaza yuko akorana naryo bivanye n'amakuru umuntu aronka. Ni navyo bigenda bereka kuri Pacifique, ariho ariko aravuga ngaha kuri ba espèce yakozwe George. Je narayiciyemo gato sinahisemo kwigumamo kuko hari abantu ndayibonyemo cyane n'umvise ariko aravuga bitankundira ko nshobora kuba kugumamo. Ariko aragira ishwa baziri ku nama, sindumuje buyita Nyambo, harimo na baje bamufati na ba Pacifique n'abandi basanzwe bakorana na space. Bo barahagaze cyane ku ifoto Pacifique nazo yatanze, aho bari bicaye bariko baragera abagabo bashika 3-4. Bo bagomba kwerekana ahubwo yuko umenga ni Pacifique ni nazo yoba yatanze uwo muntu canke yoba yatanze abo bantu, kubera bashobora kuronka n'amafoto niyo bafungiwe hose. Ivyo bagomba kwerekana abo bantu. Ariko kuri bino bintu bishitse kuri uyu muhungu Rabin, ni ibintu wumva ko biracanga abantu benshi. Abe n'uwo Marshal iyo audio ya Marshal waje gushiramo, nawe barakoranye keshi, niho umenga batanga gukorana ibiganiro biri live kuri YouTube, barakoranye keshi, nawe yumva ko bitanguye kumucanga. Rero ni ibintu bavuga nti umuntu byosaba yuko akora amatohoza mu buryo butandukanye, kubera n'umuwundi mu YouTuber bakorana, aho haraheze iyindi imisi itari mike umuntu atavuga nta wuzi irengero ryiwe, aho haheze hagati y'amezi 5 cyangwa 6 gutyo ubundi atakiganiro bakorana. Rero nk'umuntu yagiye akurikirana iyo chaîne yakorera ko kumviriza ibintu yasigura, abenshi bacangira nuko yagerageza kuvuga ivy'ubutegetsi, akaza kuvuga n'ivya Rede Tabara, navyo akabivuga ko cyane. Urumva ko ari ahantu rero bice bisekaniye. Rero kujija ko bakorana n'iperereza
ntawomenya urabona bisigaye bigoye ivyubu ntawomenya yuko ari ivyo nuko atari ivyo ariko ni ibintu bisabwa gutohoza kuko nta kibera munsi y'izuba kitamenyekana uko bigenda kose iyo bica hose ukuri kuratiba kukaja habona ego kuko naje ndazi hari amakuru nkiriko ndarondera yo kuriwe no kurundi ubundi muntu bakorana kandi naye atorenzo reka ko yashikiriza abazo bateguye ikiganiro canke naje mirongo rushobora gushikiriza ayo makuru kuko si ibintu bisanzwe si ibintu vyoroshe nawe ariko baraharira ku mwidondoro wiwe witwa Fabrice ngaha namwe reka arasigura niwe amwidondora gutahuye yagutanze kose niko nanje ndawuza umwidondoro wiwe warabini rero kuwendanya kwicunga ni vyiza uriso niko wowe nkuko uburi ngaha kuri space urafise abantu murahura kuri space n'abantu batari bake ngaha ariko mu nyuma hakaduka umuntu w'umugenzi ariko ko amazi kumenya n'umutego sinibaza yuko wungwamwo ku buryo vyokora kugira ngo uronke umuntu ashobora kukwinjiza ugataka ku Burundi no musi bivanye n'ibiganiro wo gukora ariko ukuntu ushobora guhuturana n'umugenzi mukaba bagenzi ugasanga wamwakiriye no muhiri wawe murayaga uri kumubwira imigambi yawe yose mugabo utazi uri kurabwira gabigoye kuko umuntu yitwa Regisi haja yandi niwe yagiye mu Burundi niwe ashobora ko yagiye mu Burundi bwa mbere aguma agiye bavugana na Rabine nyuma yo kuba muhiriwe mu kwa kumwakira nawe yari mu Rwanda rero ni ibintu birebire bisabwa yuko umuntu abandanya akora amatohoza hirya no hino nico nagomba gushikiriza ariko iyo hamaze kugutegetsi burondera n'abantu b'abanyagihugu babuhunze uvuze ikitagenda neza wese akaronderwa habari bakarondera uburyo bwose bashobora kumushikira habageze n'uwo muntu n'umuntu wari wese kaba kwamera nk'ukora nawe mwiperereza akamenya ukuntu aperereza akamenya ukuntu umutekano wiwe ashobora kuwukingira habari nico nagomba gushikiriza murakoze urakoze cyane kandi uhereje ku kintu ciza iyo hari umugano uvuga ngo uvunitse aramenya ingene acumbagira iyo ubutegetsi bwihaye kuza buratangura guhiga abanyagihugu babwo atakindi bubahora kuko uyu Rabe nta kindi yoba yahowe vy'ukuri dusanze baramufashe batanakorana nta kindi yoba yahowe usibye gusa kuvuga ivy'ubwo butegetsi budakunda rero iyo abantu bageze muri iyo stage habasigaye ko nawe mugani wa Mutama Mbonimati umuntu wese arakwiye kugira iperereza ryiwe arakwiye nawe kugira iperereza ryawe ukamenya aho ugendera ukamenya abo sharinga ama information ari personnel yawe ukamenya abo mugendana abo muganira abo musangira kuko iperereza ntirica mu gufatwa gusa arashobora no guca mu kukwica badakoresheje inkoho badakoresheje ikindi kintu na kimwe ariko bagakoresha sumu ndabona umuntu yitwa Samoha puis tuce twakira ndondeza murakoze Samoha jambo ni Rwanda eske muranyumva ego ndabaramukije maze akanya numviriza topiki ngize iminsi mbona amakuru y'uwo muntu acana ko nari maze kumwumviriza amanalize yiwe rimwe na rimwe iyo ndose akanya icyo nashaka kubivuga ko kinini afite hageze igihe abarundi vyaducanze biragoye kumenya ngo uyu onya ari muri uru ruhande cyangwa urya ari muri donc biragoye kwizera umuntu kuba urashobora kuba muri ko muravugana n'uyu onya ugasanga ari mu mugwi runaka araguperereza nawe ukamuperereza donc ikiriho gusa ni ukwicunga hanyuma icyo novuga twobiha umwanya tukaraba umwanya urasigura ibintu neza tureke gutana ko tureke kwihuta kugira de conclusion hanyuma haraka entracte wari mwashizemwo k'umwana yoba akeneye ubufasha ubundi niho nari nadugije ukuboko shaka kukavuga kuko ibi vya Rabini numva nta information zikwiye zo kubivuga ko ndavyumva ndamwumva mugabo nta kintu kinini no bivuga ko frère kuri kijya kibazo cy'umwana sinzi mwemeye ko muzokora ku yindi space
mugatworaba ukuntu twiyoruganiza tukagira nimba tugira liste nimba tugira ico twiyemeje tukaraba tukagira ico tumufasha. Rero je ndimo bari motive kandi bemeranya neza ko ari hamwe ivyo ba organize je suis capable de m'engager quelque chose. urakoze cyane n'ukuri ndagushimiye cyane rwose kuri iyo mutima. Uyu mwana n'ukuri sinzi yuko ujya yazanye inkuru yiwe umuntu urya yazanye inkuru yiwe je ndamuzi ushobora kumukontakta direct. ego nukumukontakta hama tuzoraba ingene dushobora gukora ingene sinzi tuzora ingene tubikora canke ufise idea arashobora kutubwira uko ingene twobikora hanyuma uyu mwana tukamuhindurira ubuzima kandi birashoboka. Kandi ndagushimiye n'ukuri bivuye ku mutima. Urakoze cyane kuri ico gikorwa ciza wemeye gukora. Sawa murakoze namwe. Yego ndondeza karibu. Urakoze Wilson. Yambo cyane yambo n'abariko barumviriza kino kiganiro. Baje nespeze nari nafatira sinashaka kugikurikirana kuva kigitangura ariko ndaza kugisubiramo. Nibaza ko hari ibintu byinshi byavugiwe nanjye nari numva nkeneye kumenya byinshi kuri ibyo bintu byaraba. Numva harimo avoir à manger. Ni inkuru numva itangaje cyane rwose. Bon, sinzi ko ngomba kugaruka by'ukuri kuri umuntu nk'ahaga ariko numva umenga notumira abarundi kwiyumvira na cyane cyane abarundi bamaze kuba conscient samora wo kugaragaza ubukoze. Merci. Na cyane cyane abarundi bamaze kuba conscient y'ahantu igihugu cyacu kigeze kandi baba bumva yuko hakenewe impinduka. Jewe hariho attitude intangaza cyane rwose iyo umuntu akoresha umwanya wiwe n'inguvu zose akumva akeneye kugwanya uwundi muntu nawe ariko agerageza guhindura ibintu mu Burundi, akumva yuko hariho uburyo bwinshi cyane rwose umuntu ashobora gucamo kugira ngo ahindure situation igihugu cyacu kirimo. Hariho umuntu ashira ingufu mu gufasha impunzi, hariho umuntu ashira ingufu mu kurondeza ababanyirijwe, hariho uwundi ashira ingufu mu guhimiriza abantu kugira ngo bakanguke. Nkongoro mbabarire ubwareneko hariho ayabafata umuheto bakavuga bati twe tuzogenda guhindura ibintu dukoresheje inkoni. Hariho abavuga bati twe tugenda gukorera muri domaine diplomatique. Ugasanga umuntu wese arashobora kwitwaramo ingufu canke karite afise muri we ashobora gukoresha kugira ngo ahindure situation z'e Burundi. Mugabo gushika ino sasi ndatahura umuntu yumva yuko karite yiwe, umwanya wiwe, ingufu ziwe ari byo gukoresha kugira ngo asambure abantu bariko baragwanya intwaro mbi ihari mu Burundi. Je abantu bari muri iyo logique akumva yuko vraiment umuhamagaro wiwe ni ukugwanya abantu bariko baragerageza ibintu. Situation igihugu cyacu kirimo ni situation ibabaje cyane, ni situation imaze umwanya munini bivanye n'umwe wese aho yagiriye conscience y'ibintu biriko birabera mu gihugu. Twese ntitwabitahuriye rimwe. Hariho abantu avuga ati ni situation imaze imyaka 20, hariho n'undi avuga ati bimaze imyaka 30 ari bibi, ubundi akavuga ati bimaze imyaka 2 gusa, bivanye n'aho wenyine yagiriye conscience y'uko hariho quelque chose qui ne va pas. Mugabo kugira ngo ukoreshe ingufu urwanya abo bantu uri hanze y'igihugu cy'u Burundi, jewe birangora kwibaza yuko hariho yindi raison nimwe uriko urakoresha atari uko d'une manière ou d'une autre uriko urakorana n'abandi bantu bari ku butegetsi bw'i Burundi. Singoje kuvuga ngo Rabda ngo akorana ngo na CNDD-FDD cyangwa akorana ngo na SNR. Mugabo hamwe boba badakorana, hamwe yoba atari ko arahembwa nabo, ahubwo niho je bica bimbazira kwibaza ati azoba ari kijuju pe,
azoba ari ikijuju kuko nta kuntu na kumwe yoba yariko arabakorera kwa gusa kuko yariko arabakorera vuba sindamuzi kuva kera je nawambeshe vuba ndamumenye uno mwaka ariko ndavye nk'ukungene yaba ariko aravuga umuhari Retabara avuga ati ufise ikibazo iki Retabara niyo yaguhungishije niyo yakugize impunzi niyo ituma niyo ipfukamye mu nda abarundi